iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari na yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubagezako amakuru agezweko muri kano kanya. Namakuru tuza kubabwira vyinshi bitandukanye cyane kuyavugwa kuri aba bakenyezi batanu aribo Maître Clotilde Niragire uyatwaye ubushikiranganji bw'ubutungane kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2007. Maître Mariansira Ntakaburimvo yatwaye ubushikiranganji kuva mu mwaka w'2010 gushika mu mwaka w'2011. Laurentine Kanyana kuri ubu akaba ari n'umuhuza w'abarundi, uyu nawe akaba yaratwaye ubushikiranganji bw'ubutungane kuva mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2020. Janine Nibizi kuva mu mwaka w'2020 gushika mu mwaka w'2021 ndetse na Domine Banyankimbona yagiye muri aya mabanga kuva mu mwaka w'2021 kuri ubu akaba ari wakijejwe aya mabanga yo gutwara ubu bushikiranganji bw'ubutungane. Umushikiranganji w'ubutungane yamaze igihe kinini muri aya mabanga mu Burundi ni Laurentine Kanyana, nkuko nababwiye akaba yarayatanguye mu mwaka w'2015. Ayo mabanga ayakurwa mu mwaka w'2020. Ni benshi umushikiranganji, reka dutangurire tugiye kubabwira umwe ingene ivyo vyari bimeze. Ni mu gihe benshi abanyagihugu bavuga ko hatampinduka babona muri ubu ubushikiranganji. Tugiye kuraba ivyaranze buri umwe wese. Reka dutangurire ku mushikiranganji w'ubutungane Clotilde Niragira yatwaye ubushikiranganji kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2007. Igenekerezo ya 30 ukwezi k'umunani umwaka w'2005 Perezida Nkurunziza yabaye umukuru w'igihugu wa mbere w'u Burundi agenye umukenyezi mu mabanga y'umushikiranganji w'ubutungane. Uwagenywe yari Maître Clotilde Niragira yabaye muri ayo mabanga gushika mu mwaka w'2007 araheza asubirirwa na Jean Bosco Ndikumana. Uyu Clotilde Niragira yavutse mu mwaka w'1968 muri komine ya Bugenyuzi ho mu ntara ya Karusi. Imbere yo kwinjira mu mabanga ya politike uyu yari umushingwamanza. Mu mwaka w'2005 uyu mupfasoni yaragenywe mu murwi seni w'igihugu watunganije amatora yo muri uwo mwaka. Nibwo muri Myandagaro umwaka w'2005 yoba yaragenywe kuba umushikiranganji w'ubutungane, amabanga yabayemo gushika mu mwaka w'2007. Yavuye ngaho haja kuba umushikiranganji w'abakozi ba leta w'akazi no gutegekaniriza kazoza abakozi. Mu mwaka w'2009 yaragenywe kuba icegera c'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, mu nyuma we nyene aba umuyobozi mwishikira chef de cabinet civil gushika mu mwaka w'2011. Kuva mu mwaka w'2011 gushika mu mwaka w'2015 Clotilde Niragira yari umushikiranganji ajejwe agateka ka muntu, ukungana kw'ibitsina no gufatana mu nda. Mu mwaka w'2015 uyu yarikezwe rwose ko yari mu badashigikira ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, kukumbure niyo mpamvu hatigeze asubira kugenywa muri leta. Inyuma Maître Niragira yarabaye muri severi, yarakoze akazi k'ubunoteri imbere yo kugenywa muri kimwe mu bisata vy'umuryango wa EAC. Umwanya yaciye mu bushikiranganji bw'ubutungane Niragira ntaco yahinduye mu karenganyo kamye karanga ubucamanza bw'u Burundi. Ivyaha bikomeye vyarakozwe n'ubutegetsi ariko ntivyigeze bihanwa. Ubwicanyi bw'aba FNL Muyinga, igandagurwa ry'umuvunjayi Brown narishikanye gurishwa mu manyanga ry'indege Falcon 50 yarirura umukuru w'igihugu n'ibindi. Ubutungane bwabandanije gukoreshwa mu guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi nka Hussein Rajab n'abayoboke biwe. Ifatwa rya Perezida Domitien Ndayizeye, Alphonse Marie Kadege yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu n'abandi benshi babeshiwe ko bashatse gutembagaza ubutegetsi. Harimwo ifatwa rya Gabriel Rufyiri yarongoye ishirahamwe Rukome, abamenyesha amakuru ba RPA, amadosiye y'ubusuma akomeye nk'igitoro ca Nigeria canke amakaye y'Ubuganda n'ibindi vyinshi.
Clotilde Ntiragira abamuzi bavuga ko yari umukenyezi yihagararako kandi akara, ariko nk'umushikiranganji w'ubutungane ngo ntaco yasize abarundi bomwibukira ko akaba yarashengeye kw'igenekerezo ya 19 Ruhuhuma umwaka wa 2021 i Nairobi muri Kenya. Reka tubandanirize ku mushikiranganji w'ubutungane wa kabiri Marie Ancelle Ntakaburimbo. Uyu yabubayemwo kuva mu mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2011. Uyu yabaye umukenyezi wa kabiri. Imbere yo kuba umushikiranganji, Maître Ntakaburimbo yari yararanguye amabanga menshi mu bisata bijejwe ubutungane kuva arangije amashuri mu gisata c'amategeko ca kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa 1992. Yarabaye umucamanza, yarabaye umushikirizamanza mukuru, umukuru wa sentare Ntahinyuzwa kuva mu mwaka wa 2006 gushika mu mwaka wa 2010. Aho aviriye mu bushikiranganji yarabaye umushingwamanza mu nyuma arungikwa mu buserukizi bw'u Burundi i Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi aho yakoreye imyaka itari mike. Marie Ancelle Ntakaburimbo yarongoye ubushikiranganji bw'ubutungane mu bihe bitoroshe na gato kubera amadosiye y'ivyaha bikomeye vy'ubutegetsi yaguma yongerekana. Mu gihe kandi amashirahamwe yigenga n'amaradiyo yigenga yakurikirana rwose ivyo bibazo. Dosiye y'igandagurwa rya Ernest Manirumva yari igeze kure hiyongera ko ubwicanyi mu Gatumba muri Nyakanga umwaka wa 2011 idire z'aba FNL bishwe muri Safisha inyuma y'amatora y'umwaka wa 2010 n'ibindi vyinshi. Marie Ancelle Ntakaburimbo yarashaka kugira ivyo hahinduye, yaranagerageje gusunika ubutungane ku madosiye makeyi. Yaranafise imigenderanire myiza n'abaseruka ibihugu vyabo mu Burundi. Ibi rero ngo vyoba vyarateranije rwose umushikiranganji Ntakaburimbo na bamwe mu bihangange mu butegetsi, cane cane ba generale bari bice bagakiza muri ico gihe. Uyu no mushikiranganji yaterwa ubwoba n'abagenerale hanyuma ntashigikirwe n'abo hejuru bamugenye. Yaranakorewe ibibi tutoshobora kuvuga, araheza arabogozwa inyuma y'amezi 13 gusa agenywe mu mabanga, aca asubirizwa n'uwo yariko akorako amatohoza y'ubunyonyezi yitwa Pascal Barandangiye. Uyu hakaba ari umwe mu bashikiranganji b'ubutungane bamaramajwe rwose. Muri rusangi naho ivyo yagerageje guhindura nta kinini cahindutse mu butungane, mu gihe Marie Ancelle Ntakaburimbo yari umushikiranganji nk'uko vyamye ubutungane bwagumye ari inyundo ihonda abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bukaba n'umutaka ufuka abakora amabi adasanzwe bari mu butegetsi. Reka tubandanize ku mushikiranganji Aimée Laurentine Kanyana. Uyu akaba yarabaye umukenyezi wa gatatu yagenywe kuba umushikiranganji w'ubutungane. Yarongoye ubwo bushikiranganji kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020, gutya babaye uwa mbere akwije imyaka 5 muri ayo mabanga. Igenwa ryiwe ryafashwe nk'agashimwe kuvyo ngo yoba yarakoreye Perezida Nkurunziza muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Imbere yo kuba muri ayo mabanga, Aimée Laurentine Kanyana yari yarabaye mu mabanga atari make kandi umwanya muto kuva arangije amashuri mu gisata c'amategeko ca kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa 2003. Aimée Laurentine Kanyana yarazwi nk'inshuti yegereye cyane Perezida Nkurunziza. Inyuma gato yaho arangije amashure, Aimée Laurentine Kanyana yarabaye mu bakora muri kabine y'umushikiranganji wa leta ajejwe intwaro ibereye no kugenzura leta. Ubu akaba yari Petero Nkurunziza. Aimée Laurentine Kanyana yarakoze mu bucamanza aho yaduze ingazi mu mwanya muto cyane, agenwa muri sentare Ntahinyuzwa mu gihe hari hegereje urubanza rwa Hussein Rajab yahoze arongoye CNDD-FDD. Inyuma y'urubanza rwa Rajab, umupfasoni Kanyana yaragenywe kuba icegera ca kabiri c'umukuru w'Ibanki Nkuru y'Igihugu, yongera agenywa kubangikanya ayo mabanga no kuba umucamanza muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, aho yaragiye kugira uruhare rukomeye mu mwaka wa 2015. Mu ntahe yashizwe ahabona na Sylvestre Nimpagaritse yari icegera c'umukuru w'iyo sentare, yaratangaje uruhara rwa Aimée Laurentine Kanyana na Charles Ndagijimana mu iterabwoba ryoba ryarakorewe abacamanza kugira bahindure ingingo bari bafashe yo kutemera ikiringo ca gatatu, maze basinyishwa ingingo batazi iyo yazananye yemeza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza.
benshi bavuga ko mu myaka 5 Aimé Laurentine Kanyana yamaze ari umushikiranganji urwego rw'ubutungane rwoba rwarasubiye inyuma rwose. Icari ngo kimuraje ishinga ni kwari ugutanga ubutungane ahubwo kwari kugwanira perezida Nkurunziza mu kiringo ca gatatu yaronka mw'iterabwoba. Ibihumbi vy'inzirakarengane bitashigikiwe nyangwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha vyarahagaritswe, benshi baraborejwe igufa bikomeye, inzirakarengane zarapfungiwe ubusa, amabohero aruzura, abandi barishwe canke baranyuruzwa n'inzego z'iperereza baburwa irengero ryabo. Muri ico kiringo nyene indiri z'abigeme n'abakenyezi barafashwe ku nguvu bifatiye ku mvo za politike, ariko ngo aba bose ntaco bakoze muri leta ngo bahane abakoze ayo mahano, ahubwo ngo baranashizeko itegeko riha ububasha bwo gukora isaka mu mihana mw'ijoro, kandi ngo vyari bizwi ko gusaka ijoro vyari mu vyorohereza polisi n'imbonerakure gufata ku nguvu abakenyezi. Inyuma y'urupfu giturumbuka rwa perezida Nkurunziza, Aimé Laurentine Kanyana yagenywe kuba icegera c'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ikiringo ciwe mu bushikiranganji bw'ubutungane ngo gisa n'icabaye igihe co guhamba ubutungane mu Burundi. Imanza nyinshi mu gihe ciwe ngo zaciriwe ku matelefone nta mwidegemvyo abacamanza bari bagifise, bategekwa n'abatwara iperereza be n'abatwara umugambwe mu mihingo yose y'igihugu. Reka tubandanize kuri Janine Nibizi yatwaye ubu bushikiranganji kuva mwaka w'ibihumbi 2020 gushika mwaka w'ibihumbi 2021. Janine Nibizi yabaye umukenyezi wa kane agenywe kuba umushikiranganji w'ubutungane yagenywe na perezida Varisito Ndayishimiye muri ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020. Imbere yo kuba umushikiranganji w'ubutungane, Janine Nibizi yari umushikirizamanza mukuru i Gitega, akaba yaramaze umwaka n'amezi 3 gusa ari umushikiranganji w'ubutungane aca arabuguzwa muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021. Ikiringo c'umushikiranganji Janine Nibizi carabayemwo imanza za politike zikomeye nk'urubanza rw'abagandaguye perezida Ndadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Muri ico kiringo ciwe harasohotse dosiye y'akamaramaza ihana abantu 34 barimwo abaharanira agateka ka muntu n'abamenyeshamakuru 12 bagirijwe ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Turetse ko abo bantu batigeze baburana kandi ubucamanza butigeze bwerekana ico bwagiriza umwe wese, urwo rubanza ntirwigeze runasomwa, abaciriwe urubanza barankiwe kunguruza. Izo manza za politike zo mu gihe ca Janine Nibizi zakozwe igihutihuta ata burenganzira bw'ababuranyi bwubahirijwe. Urubanza rwatangura ingingo izoruvamwo yaramaze gufatwa, kumenya ukuri nta kibanza ngo vyaba bifise. Muri iki kiringo ciwe habandanije kwibonekeza abacamanza bahabwa amategeko n'abakozi b'iperereza iyo hageze guca imanza za politike. Uyu ntaco yakoze kiboneka ngo abihagarike, aho yagerageje naho vyabonetse ko atanguvu yari afise ku bakozi b'iperereza. Ivyaha bikomeye cane nko kunyuruza abantu bakaburwa irengero canke ihohoterwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi vyarabandanije kandi ntivyigeze bikurikiranwa. Ubutungane bwabandanije kuba inyundo kubahamwa n'ubutegetsi, bongera buba umutaka w'abakora ivyaha bikomeye mu butegetsi. Uyu yaragerageje guhana abacamanza bo mu masentare y'intango bigenza nabi, ariko ntiyigeze yubahuka abo mu masentare makuru. Muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2021 haradutse dosiye ibabaje cane ifungwa ry'umukenyezi w'imyaka 18 Krista Kaneza yaheruka gufakara yiciye umugabo n'iperereza, ariko abariwe ahagarikwa ngo yiyiciye umugabo Thierry Kubwimana. Umushikirizamanza Janine Nibizi yaragerageje guhagarara rugabo muri iyo dosiye, aho yari ahanganye n'abakomeye muri leta no mw'iperereza. Urugamba ntirwamworoheye kandi rwerekanye ko umushikiranganji Nibizi ashobora kuba yarashaka guhindura ibintu mu nzego z'ubutungane akabura inguvu. Kumbure biri no mu vyatumye akurwa ubutarariye nk'umukenyezi w'umushikiranganji Janine Nibizi yaragerageje kuba hafi y'abakenyezi barenganywa mu ngo, yakuwe hakiri kare atarerekana neza ngo intumbero yari afise. Reka tubandanize ku mushikiranganji Nobine Banyankimbona.
n'umukenyezi agira gatanu arongoye ubushikiranganji bw'ubutungane akaba yasubiriye Janine Nibizi muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021. Imbere yo kugenywa muri ayo mabanga Domine Banyankimbona yari yarakoze amabanga menshi harimo kuba icegera c'umukuru wa Senare Nahinyuzwa no kuba umushikiranganji w'abakozi ba leta n'akazi. Waracari vuba cyane kugira tumenye ko hari iragi azosiga nk'umushikiranganji w'ubutungane. Muri kino gihe havugwa cyane abanyororo baheze umunyororo ntibarekurwe, inzara idasanzwe mu mabohero. Kiringo ciwe kandi cyarabayemo ngo umuriro wari gice cibohero rya Gitega muri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2021. Abanyororo batazwi igitigire barahasiga ubuzima. N'amatohoza yakozwe ku nkomoko y'uwo muriro, abahitanywe n'uwo mucanwa nabo bahambwe mu kinyegero imiryango yabo itabizi. Hari abavuga ko Domine Banyankimbona yoba hari umukenyezi ashobora guhindura ibintu ariko mu gihe amaze ari umushikiranganji w'ubutungane ngo nta ntumbero yerekana yiyo, ariko araje intumbero ngo yotuma abarundi bagarura icizere ku nzego z'ubutungane. Ibiriko biraba muri dosiye ya Christophe Sahabo umuyobozi w'ibitaro Kira Hospital ntibihumuriza ko hari ico uyo ngo umushikiranganji hazorusha abamutanguriye. Umumenyeshamakuru Florian Irangabiye kuri ubu apfunzwe. Christian Butoyi nawe yapfunzwe ndetse na benshi bahejeje ibiringo vyabo ariko ntibarekurwe mu mabohero barimwo. Umuntu ngo yosozera avuga ko igenwa ry'abakenyezi mu mabanga akomeye nk'umushikiranganji w'ubutungane ari namwe mu bijanye no kunganisha abagabo n'abagore mu nzego, ngo ariko gushika ubu ntaco vyahinduye mu bijanye n'ubutungane abarundi baronka. Mbere ku bashikiranganji bamwe b'abakenyezi ubutungane bwarasubiye inyuma, ivyahuha birahuhuka. Abakenyezi nabo ngo baragerageje kugira ico bahinduye ntibamaze na kabiri bakuwe bamaramajwe ngo muri make nta tandukaniro. Ariko uko biragaragara ko Perezida Evaristo Ndayishimiye nawe yahagurukiye iki kibazo kibonekeza cyane mu rwego rw'ubutungane. Reka turabe uko bizogenda. Nawe ukengurukire rero we tubanye muri ano makuru aragizwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone kuri utari wafite ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure no muza TV Imana bahezagire.